Imana irankunda cyane yanteye iteka rirenge byose mba nambaye kirato hamwe naho menyera kwibuye ntababara none rero mubarire KP arempe akarato aho usanga wasije kumvugisha mugageze ku nkumi usanga uresha fresh wewe uvuga akajambo kamwe wakoresheje umunsi wa mbere mwabonana n'umukobwa kantu wavuze urumva karoroshe gira subscribe kuri KP1 subscribe kuri KP1 warayi subscribe kuri KP1 ni bo subscribe kuri KP1 asho ni sawa nawe vuga tu subscribe kuri KP1 baramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko murabirako ino mbonesha kure novuga ati neza na neza nkuko musanzwe mumenyereye turi Igitega ni capitale du Burundi novuga ati twagendeye muri zone Mungwa neza na neza ku gatumba basanzwe bita kibiri mwavyumvise hanyuma nibaza yuko tusanzwe tuje ni kuri ca kiganiro dusanzwe twita ati imbuto itewe n'imera rero bavuga ngo nkuko dusanzwe tubikora aha twaje mubona ni kwa KP1 kino kiganiro kandi mukamukikurikirana kuri KP1 nyene aba musanzwe mbona ngaha nabo bafashanya ibikorwa namufasha ibikorwa ahasanzwe arangurira ibikorwa bidasanzwe by'ubworozi uburimyi so tudatebeje reka duhere ngaha tubaramutsa mu babidondore hama mumenye byinshi mu byatuzanye ngaha turabaramutsa Jeni twanewe tusenga Dorine banzuramutsa abantu hariya bariko bagukurikirana ndabaramukije mwese namahoro mwiriwe neza urababona ho tuje kuwa kabiri turabaramukije twe twiriwe amahoro sinzi abandi nabo twe ni sawa akazina kandi ni nkuru nziza Thierry turabaramukije mwiriwe neza turabaramukije amahoro y'Imana akazina niyo mwungere yarine turabaramukije mwese bivanye naho muherereye twege tuvuga mwiriwe kubera turi no mu Burundi hama nitwa niyo mwungere Desiderata turabaramukije babwira bariya inga banza we pose murabona ko atari pose banza we pose kwanza hanyuma ucu baramutse babwira izina turabaramukije mwirewe neza twirewe neza kwe mugaje nitwa Ndayishimiye Omer urakoze turabaramukije jewe nitwa Ntibangaremeji batazira Kapabure jewe nsanzwe ndi mubanyi wa KP nzo ndatembera ndaba ubworozi kwari sawa no bikurikirana arankunda cyane kubera iki witwa Gapabure ni ritazira mu Kapabure ari gutaziriye kubera ngo narinze ubwenge bwinshi ndi kwishure ndi umwana mutoya yego wero na doctor barayimatse oya ni nahejeje wa gatandatu wenyene yego turabaramukije bivanye naho muherereye amasaha y'ino i Burundi canke yo hanze jewe nitwamvuye kuri Tade
amasanzwe ari jenda bamuga bitungwa hano kwa KP1. Murakoze cyane ngira mwumvise bose babidondoye. Nibaze mwebwe mujejwe iki ngaha kwa KP, ndabona mugira mwese mujejwe ibintu bimwe sinzi. twe tujejwe kukanya ibitoki Inzoga. Inzoga z'urwagwa yego Aha tuva ngaha rero uno munsi tukanyoye. yaye nta karaba turaje kubitarika Gusa umutobe wo ndagira ndawinyoye. ntoronka bivanye n'ingene twabitegekanije no munsi ntivyasohotse uko oya Ndahombye kweri. Namwe nico kimwe. Oya. Jewe ndonga nyene. Usanzwe uruwo ngaha nyene. Sanzwe mba ngaha nyene. Nukuvuga igikorwa cyo cyose genda gikora. Nta na kimwe nakora. Wewe uri mu passport turumva ukora byose. Icyo ubonye kigiye kononekara ucukizamura. Mu mirimo ya misi yose gusa sanzwe ndandariza KP1. We nawe urumva wabonye ikintu kigiye kumera nabi aca kizamura. We abonye wone nk'akara aca kazamura. We nawe ujejwe. agenda umukozi wo ngaha ibikorwa byo mu ndimo ndatonda nkabasanzwe jewe ndi umuntu akanya ibitoki vyiwe umva byose je ngomba ndabiraba nta kicononekara ngo ndakibone simbana kije gutwara igitungwa ngo ndakireke kigitware ndahagara nyene nkagitesha ico kintu kikijane. Haciye igihe kungana gute mutanguye kumukorera KP? Haciye imyaka ingahe? Imyaka 2. Kuva mutanguye kumukorera hari akarusho mwabonye kumbure mu buzima bwanyu bwa misi yose, hari ikintu muba mubona mwungutse kuba yaraje ngaha kwaka gatumba kuharangurira imirimo na Kareni hasanzwe avuka? Hariho ikintu muba mwarabonye cungutse muba inyungu muba mwaramaze kubona? Twe turakenguruka gose nyene biradutera akanyamuneza n'ibintu bike twovuga tuti turakenye hanyuma ntidushikirwe. Byaradufashije cyane dushize mwishaka dusanga twagize akantu nyene natwe ko kuberwa kiminota mikemi. Okay, murakoze cyane. Turabona abashinga ntahe ngaha kuba mutanguye kumbure kumufasha KP bino bikorwa, hariho akarusho mubona ko bakarabaye ngaha aye iwanyu mu ngo zanyu muri famille mu miryango yanyu, hari akarusho mubona? Ego nka jewe nsanzwe njeje amagara bitungwa amwe bita mu veterinary mu Faransa. Nkaba mugabo jewe ndacari mushasha ndamaze nk'ukwezi hafi ndanda kwiza amezi 2 ntanguye bino bikorwa kubera baranyizeye barangomwe ko ndabikwirikirana. Hagize iki cononekara nkaza nkaraba, hagize ikigwara nkaza tugafashanya no mu mambere wangaha nyene. Hama rero mu bisanzwe umva ko mama akiri mashasha mugabo ntaco ndagaya mu minsi tumameze imbere tumaranye. Yego ndabimeze neza. Njajo ngaya namaga bitungwa mbana ari sawa we igihe nyaga turagenyanyura. Yego mbega urabye KP ngaha kuri kano gatumba urabona yuko bamushigikira baramutera intege ku buryo bwuko novuga ati arashobora kubandanya akora bino bikorwa mu buryo bwuko mwebwe muri ko muramukora? Murabona hari ikintu kizima gishobora gutuma KP ashobora kubandanya mbere akongereza ingufu gasanga ibi bihari arabigwije nk'incuro nka 2 canke 3? Ego turayibona cyane gose aho duherereye bivanye n'ukuntu dukora turabonamo inyungu nyinshi, ndetse nawe ndazi arabona aho yahereye ko atari hageze kuko nimbazanye nk'uko 10 ubu urabona hariya zirarenga, ibintu birameze neza cyane. Hama kubijanye no mu kibano naho mu bwo buryo barashobora kudufasha nabone ivyo dukeneye kandi natwe ivyo bakeneye tukabafasha. Burya ari ibintu bimeze neza ketse ko hari ivyo dusaba. Ibyo musaba KP? Turasaba KP ko yokwegera abo bo ku rwego rwo hejuru bakaduha nk'ibarabara aho haruguru kuko ntabarabara dufise. Kandi ikindi nacyo turasaba KP ko yokwegera nyene abo ku rwego rwo hejuru bakaza nyene baratubona ko natwe turi abantu hamwe inkoko iciye cyangwa ikintu giciye bakadufata mu nda ntibace babona gitorotse ngo bace bagitwara. Niho numva umenga ibintu byogenda neza. Biramaze gushika yaho haturoka nk'ikintu bakagifata? Barashaka kugifata nyene bakaduca amande mugabo ntasho baratwara burundu ngo bagitware. Okay, muta wewe ndabona yuko umenga uno munsi we akagwa ngaha ugenda ukaduhaye kandi wewe urashobora kuba unywa akagwa keshi.
ya nini cyane cyane n'ikindi akashaka mumpa ako kipi yabarumikanye kuko yarazi ko muca mumbona rero ikintu nashimye ngaha kubera ndi mubanyi waho je iyo ujiriberi yahakazi ntafata nabi aramakaraka nkagura isabuni nkagura umunyu nkaronka n'agacupa aho ibigazo duhagaze ko nizina riteye ibijya bitoki mwabonye hariya n'ikindi ko ndabibagarira byinshi mugabo amakazi dukwiranye igazo ngaho urivomera kweri nipo kazi rimwe naraziteye ngizijya nagatuganye indobo ya UNICEF yuzuye amazi nca ndasuka ko nizoze zitahataragera ikirengo cyo kumera nandi zijya poka mubona ziteye ajya nije naziteye nazo nyene ziriwe yazimati oje gutera igazo cyutera nazijya meze nk'ubushugwe ngira ni wabugize ni wabudekoye hajya bajya n'abafundi basanzwe bakorera ngaha nyene kwa KP no je nabyo noshobora ibyo jewe akazi kisuka bakaza baramakaraka nkaronka agacupa n'isabuni nesaba reko bubandanya kandi wagacupura gakunda gose ego nubundi ako yabanyugikanye murakama je yambwiye yuko nza ngaha ari untekerera oyaye ahubwo ni abari karambona ngo mweche mumubarire tujye mutama kapabure utujya yakunda bajya abantu bahajya basi baririmbire hari akaririmbo ruririmba waborewe twu Imana irankunda cyane yaneye iteka lirenga byose ahemba na mugaga gusa uraduhenze ntuburi kuririmba gute umuntu yaborewe no naririmba gute birimba nk'uwaborewe rero mba nambaye kirato hamwe naho menyera kwibuye ntababara none rero mu barire kipi arempe akarato none akagote urabona umuntu mutama sa umukameramana mwereke kicara hete niyo kibu mbecho kiravuga oya mba nambaye kirato mba na mvuguko mba nezerewe nka cyane itahira kuryama urakoze cyane so rero nibaza yuko muriko murabyumva nibaza yuko nubwo tugira dutwenga ariko murumva yuko KP1 ariko akora igikorwa kidasanzwe urumva yuko hariho benshi cyane kumbure ngaha aye bakorana kandi murumva ko bashima ibintu bimeze neza cyane wewe nk'akajambo wovuga kuri KP1 kuri kino gikorwa ariko arakora ngaha akajambo novuga no kubanza kumushimira ikintu cya mbere na mbere uko ibi bintu atarabitangura twese turi ngaha nta numwe yarazo yundi nubwo baha bitanguriye ubu twaramenyanye kandi turamukorera n'umutima uri hamwe kandi abone ntadufata nabi twe nk'akajambo twavuga no kumushimira ashishikare akora ntaciki ivutu ku majambo y'abantu bayumva abakore bushinga naye bivanye n'ivyo abona akajambo kanyuma no kumushimira kumbure hariho benshi cyane baba mu mahanga bavuka ngaha kuyu mutumba wanyu ngira batashoboye gukora bino akajambo ushobora kubwira nk'abantu bari mu mahanga bashobora kuza guteza imbere igihugu cyabo nkuko KP ariko arabikora ego mu bisanzwe turafise imvukira nyinshi cyane kuno mutumba wa Kebiri mugabo si benshi bakorana n'ama project bandi barafise uburyo kandi burenge busomba n'ubwa KP mugabo rero kugira ukorere ahantu ku mutumba uvuka ko ni impano n'ingabire Imana baraguhaye kuko asha guteza imbere mu bindi bihugu mugabo mu kibano ntabyibuke yuko hashobora kumugira akamaro kandi n'umuntu muto yarashikirwa kuko hajya umwera bw'ibukuru kakwira bose kuko nimba zanye nko kimwe igasanga arokoreye umubanyi gasanga zibaye nk'ikoko 50 mu babanyi gasanga busubira kwiwe umuntu akaronka isabuni akaronka ntuze utuvuta akaronka umunyu mukobera agize chaîne de solidarité hama rero ibintu bikagenda neza twene kuri turamushimira naho yego tumanye iminsi mikeyi mugani twidoga yego akomere ko muheto twarigitembereye mu mirimo itandukanye twabonye ahantu hari bitoki twabonye ahantu hari imiceri myiza ahantu hari bijumbu ahantu hari bigori kumbure iyo hageze kwimbura bijya bigori ntimuhora mu ruha gose uruhe burabamo umugo gusa duca dufatanya n'abandi muca mwikanda turikanda nyene kandi ndakuboneka turikanda
turabona ko ari byiza harya mu mirima twabonye ko imirima isa neza vraiment ari imirima itagase imeze neza cyane mbega muravye ukuntu muba mwarimye ubona inyungu iboneka by'ukuri inyungu iraboneka murabona kanyungu twe kubisanzwe kubera ino hameze hagenda haratituka tubona umengo twonyene tubatubereye usisi yagira atituka nikimera nka kera uravye nk'ukuntu muba mwarimye ubona haboneka inyungu iraboneka kiretse ko urabona ikirere hari iminsi usanga kiriko kiragenda nabi imvura yaguye neza ntitwidoga n'izuba hakabamwo izuba ry'imico muga nkuno mwaka kubera ukuntu hatsi izuba ryishi ibintu si cyane muga wabonye ko bitagase ibyo kurya biriyo birakwiye vraiment bimeze neza so nibaza turiko dusa n'abasozera kino kiganiro cacu hari ya kameramani ndabona ko yarushe kameramani bamwita Mavage niwe ari kuri kamera so hariho umusore ngaha ingo vraiment wene wowe wogenda utavuze kwege kandi baca umugani ngo ikinyoni kigenda kitavuze ngo bacita icana kandi wenda ndabona umusore ufite imyaka ingahe ufite imyaka 7 kaho usanga wasije kumvugisha mugageze ku nkumi usanga uresha fresh wewe uvuga akajambo kamwe wakoresheje umunsi wa mbere mwabonana n'umukobwa kantu wavuze je nando mwiturabona wewe kumbe ruraresha oya asigaye imyaka ingahe kugira uresha 20 asigaye 20 uvuga uzozana umugore ufise 36 wewe urikomeje nani kandi uzobubiriye ntufite Newe akajambo mbwira keyipafasha abajene bakiri nka wewe wewe bakwita umuminere warubize wewe bakwita umuminere akajambo kamwe wovuga kuri KP1 afasha abajene b'abaminere vraiment bakabaha akazi bagakora newe ukora iki mu jambo make ndaza kwahirira inka nkazandazikabure uri n'umunyeshure kandi warabihevye bihevye bigenza ubukende niye kutambwiye KP1 guterere vraiment ubandanye uzurahira ibyatsi mugano kwiga wi ngani twamenya wahebeye mu kanga mu windwe mu windwe numva wobandanye regura cyari muto ahubwo mubwire KP1 hari mu kubitiraga so murakoze cyane reka kumbure tubashimira bano bantu twabanye nibaza yuko ibintu bimeze neza cyane murabona hari aye haje n'uwundi muntu ngaha reka nawe agenda avuza akajambo murabona ko ari manager yego nagomba kubanza gushima no gukenguruka naho tutari twabanje kwa turi kumwe muri iki kiganiro ariko twagomba twongere dutere intege KP1 dutere n'intege n'abakozi kuko iri terambere twashaka ko bose ribashikako atanu umwe dukumiriye kuko turatanga ibitungwa ku bantu bavyipfuza bakaronka amase nk'ingurube iyo zivyaye turaha abantu ingurube bakorora nabo kugira ngo barushirize kuronka imirima imeze neza rero twashaka gutumirira n'abandi saba gusa twashaka ko umutumba wose ni zone yose ndetse n'igihugu cyose bishobotse ko twotera imbere tugiye turitabira ibikorwa rero n'abandi bavyumve ko dufise igikorwa cyo gufasha abantu kugira ngo biteze imbere natwebwe twongere dutera imbere yego jewe nsanzwe arije natanguje ibi bikorwa byo kwa KP1 ndabikurikirana nongera ndaba n'abakozi uko biriko biragenda turiko turabikora neza kiretse ko abantu bo muri aka gace twipfuza ko bo vyitabira batariko baravyitabira cyane babona kumenga nibindi mugabo niterambere twashaka kuno mutumba wacu kwa kagatsimbiri aba bose bavuga ngo tukorwa baza baroronka bazane n'abandi kuko twibikorwa turabifise byinshi twe tubuze ababikora akazi turagafise KP ndazi nawe turiko turakora ibikorwa kanezerwa kuko iyari ashaka ko dutera imbere murakoze yego nawe murakoze ngira uno muciye mumwibuka rafa passe turi kumwe n'ahandi basanzwe badandariza hariya murabona ko no ngaguma yabikurikiranye so turangiza rero nibaza yuko hariho akajambo ka nyuma umuntu ashobora kuvuga kumbure asezera mugabo inyuma imbere yuko dusezera reka tubaze eske mubona yuko muravye kungene KP1 ari karakora
nta bintu mubona hariho umumama nga yari yavuze ngo barakeneye ibarabara nta bindi bintu mubona nka dufate nk'abarongozi bacu basanzwe baturongoye ku rwego rw'igihugu rw'intara rw'ikomine rw'agatumba bo bafasha kugira ngo kino gikorwa caguke igikorwa c'iterambere caguke nyamba byo bari nk'ivyiyumviro babaha kugira ngo caguke canke nyamba ari ikintu baterera kijanye n'uburyo canke ukundi kuntu mugabo nta ruhara mubona bogira turiko turaraba abantu bari mu nzego zo hejuru nabo barafise uruhara rudasanzwe botegerezwa kudutera intege bakatugendera bakabona n'ivyo turiko turasaba ko bikenewe n'iryo barabara bakamobiliza n'aba bandi bantu batabona ivyo turiko turakora bakadufasha kubasigurira ko iterambere ari rya twese atari ry'umuntu umwe ico naco co dufasha bagiye baraza kutugendera tukababwira ibibazo dufise ingorane turiko duhura navyo mwibi bikorwa naho twifuza ko vyoshika mu gihe boba badushigikiye ego murakoze cyane hanyuma mutabasezere abantu hariya bariko baragukurikirana bari baryohewe na wewe nabona bamwe batwenga we ntibabonye bariko baratwenga ntabo mbona hajya bariya bariko ntubona nk'ujya mu kenyezi hari ukuntu ariko aratwenga yewe gaye bemeza muratora reka twe dushaje ntitumenye ibintu mubona kweri hariya ujya mu papa we ntawe ubona hariya ariko arakura byoshoboka mega ni hajya nyene ego me nyakubahwa mwe mwarungitse bano bantu kuza gutembera ngaha KP1 asanzwe afite ubworozi yego murakoze no hanyuma mwe barungike jewe mbanga hafi cyane nje ndabimenya nkacanza kubaramutsa na jewe kubera turatemberana iyo bagiye hose twagumye turi kumwe na kare rero banye kubahwa tukaba tubakengurukiye mugira amahoro yego mugivyo twabasabye batama mwavyumvise bavyumvise ingu basezere bariya abantu hariya reka tabombona ngaba hariya bo barakubona hariya babwiye ndabasezeye bagira umugisha mugabo ufise ubwoba bwinshi mvugende pasiteri agusengera yego turabashimiye muri akanya tumaranye yego Imana ibahezagire hama musubire mu mihana iwanyu yo mwapfuye natwe dusubire mu mihana iwacu hama turabasezeye bagire amahoro n'amahonda tugesha Kristo umwami wa Yesu Kristo amen amina amen haleluya twagiye turabasezeye cyane gose hama turashimiye mwe muri kumakoresha bino vyuma turashimiye cyane gose na KP1 yatuzane bino bikorwa hano hantu kuko ubu turababosi turaronka akazi akagwa umuhwi umutobe byose urabona nyene ko dutagase muyamudutekere turabatekera bibaye ngombwa cyane muzogaruka musanga vyahiye turabasezeye cyane yego nawe turabasezeye turabashimiye ko mwatugendeye n'ikiganiro mwaduhaye ni hama murogaruke hama turashimiye uyu mutama yumve gukora ibi bintu ngaha uko kuva hatangwe kubikorera yaramenyekanye ino wose nta numwe atahazi kandi nta muntu numwe atamuzi mu bwa mbere nta numwe yaramuzi rero turamushimiye nihamare ibiganiro bikenewe no kuza muratobarira tukahashika nta ngorane murakoze turabasezeye mugira amahoro n'umugisha no kuri mwarakoze kuzana iterambere mu gace tubaye turabasezeye kubona mwaripfujije ko twese twoza turashikirwa ku bikorwa byanyu tubakorera tunezerewe namwe munezerewe mwarakoze mwirirwa amahoro amahoro urumvanika boroshe gira subscribe kuri KP1 subscribe kuri KP1 warayi subscribe kuri KP1 ni bo subscribe kuri KP1 asho ni sawa nawe vuga tu subscribe kuri KP1
oya buga erega buga gira subscribe kuri KP1 Okay, murakoze cyane, reka tubashimire mwe kumbure mwashoboye kuduha uno mwanya ngo tukaganira. Reka dushimire n'abafashe kano kanya bariko baradukurikirana. Nibaza yuko ikiganiro cyari ciza, cyari kiryoshe, ariko ndabibutsa mwebwe aba diaspora, mwebwe muri hanze, mwebwe muri hehe, mugumwe mwibuka iwanyu, muze muhafashe. Iki kiganiro citwa ngo imbuto itewe n'imera. Urukundo mu bantu gume dukundana, kuko mani nta myaka ijana naho uzoyimara ntuzoyirenza. Mwarahezagiwe naho ubutaha. Bye bye.